No musi rero twaje no kugira ngo tubashingire intahe zibiri tuza kugira ikiganiro kirimo parti zibiri donc jewe nujya mufasha wanje hajya nabone bano bantu navyo naye nakoze to gusa baramunumye gusa sije naye nabikitse byari biki kategere byabaye basi kujya mwisho muko muri kakacagiye umwana avuga nk'ikintu nkuko hari umwigisha yari muremure w'ikirundi ico gisanga na papa rakizi gisanga jagiye kizi umva baramama deade nkanka kuzikora wanga kuzikora kubera oya ntabyo azanya birimu umuntu ariko yivugira ivyiwe we twakubati baramadeyade nkanka kuzikora cyane nkazikora sindazimare bakanuma umuvyeyi bakanavyandika mu kaye ya deyade ariko ntihagire n'umwe ndavyereke ikindi gisanga naco narengeje ko amafaranga ya minervare kubadusaba nca ndenza kambari 2000 ndengeje ko rero 2000 igihe kimwe umuvyeyi wanje arayabura aya minervare aho nari namaze kuja kwiga muri prive ayabuze aca avuga turazi ko babirukanye ejo nzoza kukuvugira hewe ubwo baburafata uzoza kumvugira kandi rero wabatse nta bivyo maresi yanambaza Fisimana Fisumozigamye Madizosa nkikice Nurukundo Ndakumetri Singisubira inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira sasa okay arasa ni nafata ijambo Ifura ni ene umuhererezi last born okay kadete gute nawe naje yanishari kadete twagi hello guys hello umeze neza tumureza mwegere mikrofoni zacu okay mazina yanje nitwa Ainalas abandi fura nko bantazira bagutazira nko banyita sorry uri imfura mu mfura ndi imfura mu mfura nitwa Ayinkamiye turakomeye tumeze neza uya kuba imfura si ikintu gisanzwe kuba imfura bitegerezwa kubigendera urazi ko ushobora kuba imfura kandi uri umuhererezi nkuko wewe uri muherereze ariko ukabura ubuheta tuagisha mkoga wanje tunaenda dada mwenye kipara tena waongee kwa Kiswahili ama vipi kwa Kiswahili dada jaribu kidogo gerageza tutakufasha ico ni Kiswahili ico twende hey guys mwiriwe canke mwaramutse na muherereye kunjora ya mbere byarabivuze neza kunjora ya mbere ngode mwiriwe cyo bwaramutse na muherereye ni cyangwa kufite neza byose sidi ibintu waruvuga okay twende amazina yanje nitwandisetiera amazina nawe n'umuvyeyi wanje nkunda cyane ore kora kundwa muri ibi Joshua yazaniye ni kwacu iyo ntinavuga neza buye no muri ko murayiruka la kibazo muzikuzoe okay mister tuza mungu wanje avuge Hola my people. Munume Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bivanye naho muherereye hose.
My name is Josh Nisi, Dancer. and I am a dancer. I am an actor. Yeah, it's that. Yeah. And I love my parents. Yeah, we love you too. We love you too. We love you too. Mamu, Mr. Josh. muyiwayi ndi muyiwayi Kandi jere reka ndabiyamiritse ico kijambo. Iryo zina naryo nshaka Did it guy? ngo muyiwayi. Bahigiti. kimatu Nare yaka kushika wibwishi izina gigabo. Rega Joshua hari twatangiye gusevinga. Tutangura bushasha. Hey. Sina. Irimwo. Joshua kubeki ino sika wibwishi amazina amajambo nk'abantu Kuziye baba. umuntu agomba umuntu. Tukaneza nk'abana. bonjour Nk'abana mama kandi n'abarenga. Kana rumuntu. Nawe urakuzi? hey Gusa nubwo nyine menga aterere. ari bizarre Aterere Ewe abantu bagufite ufise impano. Icyo gituma ubona Joshua na presentation yagize ku cyongereza bazi turakundure. Kyashogeza chiwe. barareba Sawa, my boy. Ari ani sabufa. Nacho uri mwiza sha. Okay. Natara jama sasa. Break. Twende. Tunafata gutya. Okay. Nana uongee kwa Kiswahili. Vuga mu Kiswahili na. soma kwa Uongee mu Kiswahili. Chonti. Nachuze Kiswahili. Kati wewe narakumvise uri kuravuga Icyongereza. Bamwe Kiswahili. sima Warachibagiye. Nende yakikwibagiye. hapa Urumva rero yuko Ari kumbesha tena kibagije gute. Wamusirukuru wanjanyarukuru akitikita Nagize gute? wanjanyarukuru bakikira gikure akinkure wamuzaye muri kugira bakubukuremo. Ni cyo baguteretse. yazi giswahili Rero basirukuru bavuye umenyi. kirundi We atakarero kugize neza. Vuga rero mu Kirundi. niso hanje mitineza nijokezwe naskinana Kunsura yanjye. Aba babiri nga Bagiti. nabo bavuze Ubuze neza. barayikuye abantu. Uvuze ngo witwa gute? Subiramo ke? kezwe naskinana Okay. Kezimana eni naskenana. Ufise imyaka ingahe? seti Yakwije set. mama yayingishije yavuze ati mfise seti Eh. gutara wewe Kandi bamera ni gato kubera anniversaire yiwe yageze. Muje kuntora. Muje kuntora wagira mune muje kuntora he aho majora mwigisha. Kazi. Wa musi. Naribuka. Agenda nabikubwiye ko wakwije seta. Wakwije seta. Baramubesha cyane ntiyabwagira anniversaire haje. Nani haburi iminsi mikeya nambwiye ugomba kwize seta. Wakuze set, okay. Ewe rakurashe. Okay, twende. Ufata ijambo banyekuba. Mwakoze. Ego. Kwa jina naitwa Fanny Fanny Lavine, Madame Kezimana. Aho hasurinye aho hejeje. Madame Kezimana. Hasurinye na beko hoje. Mrs. Kezimana. Umugore wa Kezimana. Hallelujah. Abavuga muka Kezimana. Ego muka Kezimana. Yo, okay. Maman Lao, solution woman, blessed woman, best influencer, unstoppable woman, n'ayandi menshi cyane. Ufite amazina menshi. Mwe wumvisa nga? Uwimana, Uwimana ntugende bwabwe. Uwimana, Seka. na Kezimana, Mama Seka, Mama Tiena, aho muca mubyumva ko tuba twagiye hariya muri business. Namwe turabakiriye mwarakoze kate ku mizina. Ego. Mama izina ryiza Kezimana. Mwarakoze kuryemera. Mwarakoze kuryemera. Okay. Okay, reka tugire ikiganiro cy'abakuze abana bagende mwakoze. Abana mugende
ejo ni ishure okay sawa hola people my god turabaramukije amahoro y'Imana wherever ho muri je nitwa Kezimana Norasque Ntare VI Norasque solution man of God new creation son of God unstoppable miracle man new creation and amazina menshi like that ariko kandi abibutse yuko turi kumwe na solution family no kuvuga ngo bantu bose muzohora mwibarabara azobashura kuguha solution y'ibyo uzoburimo no kuvuga ngo turi umuryango wa solution namye ndabivuga rafa passé Imana ngo ntiyamagaye abakomeye yakomeje abo yahamagaye haleluya donc Intahe ntoyi murabona yuko turi benshi twarigeze kuba turi umwe iyi Ntahe noyiha rasya canke jera niwe yishinga gose iyo yivuga gose ariko twari umwese ari nyakamwe donc we kuvuga ikiganiro nako ndavuga rero Imana yadukoreye ibintu binininya nkuko nabwiye ko turi solution family ntabwo ari kwiyemera nibiki ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo naho amatanguriro yanyaze bamatoye haleluya amaherezo azobara ya grave hama nago ibihe ngomba kubigira cyane Joshua ikibazo suko wavukiye mu muryango ata amafaranga ufise ikibazo no kuzopfata amafaranga ufise sinzi kwa bitaho donc kuvukira nuko wofata amafaranga ufise donc kugira Joshua aya mafaranga babura gutekaye nuba yakora nivyo rero ndiko ndamubwira n'umuntu w'umugabo donc kuvuka muhira usanga ata amafaranga bafise ibyo ntaco bitwaye twese twavutse tugwaye imvunja ntaco bitwaye ariko no musi nambara bukare urubibona isize rero aho wavukiye si kibazo n'igihugu wavukiye munsi ikibazo uzoguma ngaho ni wamara gukura uzokora iki nivyo no musi ko tuvuge kwa kanumbe hari umuntu ashobora guca kumva nabi avuga ati kuko hari umuntu arinda apfa akenye cyangwa ari mu buzima bubi cyangwa ariko kukena cyangwa kuba mu buzima bubi cyangwa kugira iki ntabwo biri mu mugambi w'Imana ntibishoboka ntabwo biri mu mugambi w'Imana rero nico gituma n'igihe dusenga turondera kuba mu gicapo c'Imana iriya sengesho Yesu yigishije intumwa ziwe ngo ibyo ushaka bibe nkuko biri mu ijuru kubisanga mu ijuru dufite igicapo c'abantu banini c'abantu bagaragaza ubushobozi bw'Imana hano mu isi nk'ubu numva notangura kuvuga ubutumwa kandi mwe muzi ko ndi mama pastor oya niba bishiramo derangement bice bipfa nta derangement shitemo nshatse kugira sininjire mu butumwa kandi atari byo twari tuje kuvuga hari abandi bacu bavuga ngo nigize umuyuwayi ariko rindira nzoza ndakuvuga burya abayuwayi ngaha dufise muri iyi nzu ni babiri ni mama dufise mama n'umuyuwayi murabizi kandi muvyihanganire mama wacu ngaha n'umuyuwayi muramuzi ariko kandi turafise n'icegera I'm sorry my son I'm sorry ariko kubura umuyuwayi ni sawa twebwe jena Joshua tubuze nk'akovamo kiganiro ntabyo mwokora urazi je ikiganiro je nokorana na arasa tuko turavuga ibintu bitandukanye tugende jena Joshua turi mu ministry au bi tugende ni mugehe okay rero twego turabivuga turi umuryango wa solution mwabibonye mwose bose mwumvise amazina yabo nivyo ariko cyatumye no musi tuza turi kumwe nabo murabibona yuko bimosheje haramo bahora bafise ibisuko ari n'abahora bafise imishatsi mu Kamenge systeme rero urabona ishure ryatanguye kimwe mu bintu baje kubabwira nuko baje kubasezera baje kwishure kandi bose bagiye mu mashuri ari supérieur ni kuvuga ngo nta numwe yadubuye ico ndakibashimira kandi thank you murakoze kutadubura na kweli yaratowe nifise ubwo yuko azova dubu kubera atavuga ariko urumva ni sawa yarabitowe rero gituma twaje ngaha no munsi no gituma ngira keneyaka igituma no munsi rero twaje no kugira ngo tubashingire Intahe
zibiri tuza kugira ikiganiro kirimo parti zibiri donc jewe nujya mufasha wanje hajya nabone bano bantu baza kutubwira igisanga bigeze gukora ku ishuri igisanga tuzatanga kuvuga ibisanga twakoze ku ishuri hama tuvuga n'iciza twigeze gukora ku ishuri donc nibyo rero tukiri ngaho jadera nije nkifise jambo norambira abantu reka tuvariye utangure yego vuga igisanga ushishu wewe ubona gisanga nigeze nkora tangura wewe okay nachirutse ataka hama cyumuharatse natubwira igisanga yakoze yo arasaba gukora ibisanga byinshi kandi mu bintu byo kubesha turi mu bintu byo kubesha kwe Joshua waza kuvuga cyaki nimeruka kugenda kumuvugira ndabizi na directrice ariko aragura okay jewe igisanga nigeze gukora ku ishuri nuko nigeze kuba abantu bariko bafata amanote nanje ndiko ndandika indirimbo yana za Rodivo romantic acha wivu okay cyo gisanga nakoze rero umuprofesseur acaramfata nyene yacinyuma yanje nkuko kuko mana turi kurafata genda ari imbere nito ndirimbo ziriribe ewe biranka ijwo cyumenga ni nana bacha bantu mu muvyeyi ntabona zanye mutama bonita nari kumuzana kare okay kwagiye jeje izaga wakoze kandi si byiza abana muze muragenda mu ishuri ibyo byiza ni haraga ko tubivuga byo guhanura tuvuga oya uraza gufata ijambo muhe muhegiye nakubwira ibisaga yakoze cyane arakunda kurimba nanjye ngo nzawo muririmba mama wajatwi mejensi juje baririmba aya nukuri nakunda kwandika uturirimbo yasari ko ndiko twaruriro gusa ndandika twicongereza twiki twamistarize ntatuwandike Kiswahili ya tacho narinzi congereza congereza waroze cyahiya ndati kuririmba ego imwe sheri imwe duga kwijana imwe wibuka imwe nibuka ego ndabona imbere nene wayirimba wayandika gutya ntacyo ndesabwe ko kuririmba cyangwa sawa uvuga amajambo ntacyo numva remember the first day none shira muri melody remember the day none shiramu oya melody irangora rero niba tabishirira sawa vuga ntacyo amajambo twumva cyangwa ikanyi ya soledad remember fanane sasa teta juega why you leave me soledad kumbe bagwayi nawe usanga bandika mu ishuri hariho unafatanya imistari album yose ibyo bisanga byabo tubyumviriza isanga nakibuze nacyo nakibuze genda kikamanya ndacibuze yuracimuka arasawe n'umunyabisanga byinshi burya wowe ushaka abona agira ko kugira twatake n'ingoma ndibutse hari umunsi umwe naniga mu gatatu kuvuza ibyakora iby'imbago byavuga ko utari ko bivuga mu gatatu twari tuvuye muri pause kujya kuntu abana rero bakunda kunungisha ikintu rero twari twaguze imyembe gatitaza kwigira mu ishuri ya directrice nawe karigisha uwo munsi rero je champengera ariko arigisha ndagenda caramfata canke bitamashe ngaje kuta candawurira ndawuma hanze cambireza za moteri kutambaza baenda kuhigita burya umuntu afise ibisanga byinshi ngaha ni diere yo atakashadi yewe twumva ibisanga bya nana kimwe nana kimwe mwese wawe mu twahuye mu cyaro magambira ibisanga bya oyo wevuga gusa turivugira ntarabivuga vuga je namusore nk'abarana mu muvyeyi Jamusumba ni wangu wani mumuvyeyi yo basi nacho nabo batagufashe basi mwico gisanga kivuge
nabyo nawe nakoze to gusa baramunumye gusa si je nawe nabikitse byari biki kategere byabaye basi kujya mu ishuri muko muriga akacagira umwana avuga nk'ikintu nkuko hari uwo mwigisha yari muremure w'ikirundi avuga ngo gasongo rero umwigisha avuga ati nindabivuze bose barareka kuvuga avuga ati ngo mwese musohoke ngo umuntu yiyemera yuko yabivuze ngo agume ngaha atanambwira message navyo yavuze atanguma nicaye ngaha avuga ati ngo sohoka rero avuga ati ngo sohoka nyene ashaka kunkuta tanambwira ati message navyo navuze abo nyene basohotse nibo babivuze avuga ati ngo ubu nyene yagomba duhe interrogation avuga ati abo mwishuri n'umukore interrogation handi nawe ari hanze ngo wewe nubera ngo ko wanse ngo kubivuga kandi ari mwari muri kumwe kandi yavugiye muri oranje nyene waruriko ngo wewe nyene ngo juzuzana umuvyeyi canke ndagukore 10 agarutse arambwira wa muvyeyi atanambwira atari hanze kasongoye urumva ugiye kwishuri ugiye kuvuga tagasongoye si jewe mbega nayo buronka igisange okay twende Uga ni woshikiri. jewe nashikira narazi urutonde kwera arazi ubushiri wowe ufise ashe wewe rero na paparagizi Imubeshe. shaka kuvuga n'ikindi tutazi wowe umuhungu biratahuri yaramenye idisha usanga yatamvye mwigisha ariko arigisha Oya. vuga yarutse twende tarakirondera ariko arondera n'icoroco muri vyose vuga ico nyene uri kurivuga baramenya umubyenda cyane vuga jayo atakamana twataka intunga burije Okay. Jewe igisanga nakoze. gereza amatije Okay. Ico gisanga na paparakizi. bisanga jeje bagiye Umva baramama deade nkanka kuzikora. wankanze ko kubera oya ntabyo azanya birimu umuntu ariko yivugira ivyiwe wowe twakubatije barama deade nkanka kuzikora. Cyane nkazikora sindazimare. Bakanuma umuvyeyi bakanavyandika mu kaye ya deade ariko ntihagire n'umwe ndavyereke. Bagahamagara Diera. mwese mukaca mwinumira ntimubivuge yatambwiye ndamukoreshe deade ntabyo muvukanye yatambwiye ndamukoreshe deade ngira sindabigiye mama Sinahejeje. vuga nawe gisanga apetite wagize iki wivye ikaramu wowe ntureka kwiga ikaramu vuga nawe wivye ikaramu ugati waranyipfira hate ucumbira ko ari yakadiye yarutse icare neza tukora nyarutse Nyarutse. Wewe musayivugisha wewe uri gishusho hari iwacu mu gihe hari ahantu bita kwa manirampa aba banyagiheta baca bahabona hari ibishusho vya Bikira Mariya hari n'ibindi bishusho vy'aberanda baba bahagaze ibistate bameze nko kwanana jewe gisanga nakoze nakoze ibisanga vyinshi banze nka bitanu ntari ivyo bike navyo bacumi jewe icambere gisanga nakoze umunsi umwe nariko ndaririmba nibuka ngiye muri septembre yacu nari ngana nkuko kwa Josh nuriye ku meza imbere twika turi abana benshi mu masakombe nuriye rero ku meza ahora korora umunyabisanga nuriye imbere ndaririmba ndabahasho abana ndarapa yewe ugasekera wari ubizi kuraba yo bazafika arakubwira amateka nari mfite rero directeur acaraza asanga ndiko ndarapa n'abanyeshuri ngira tugenya baca bavyibuka acavuga ngo bose baca bicara urazi ko umwigisha aje bose mu ntebe kandi bariko baradiga ati shosho je ngumayo grave nsanga directeur mvani candururuka buke ati subirayo
nambaye ishati nini n'ipataro nini burya ndavyibuka ya pataro ashe ndakunda bone mashini ndasubiraho ndabaha imistari ndasubira ndacana ari burya yaciye ari mu muvyeyi namujanye ariko mu gutegura amakermesi burya nije narategura avuga ati wa musani wo muri seti ya Marihe ico ni gisanga ca mbere mu gusanga umuvyeyi waje mu utariwe abana benshi babatumye je umuvyeyi wanje najana uri werega je umuvyeyi wanje yarantahura yarabitse ko ndi umusani yumvise ari kuririmba nta na kimwe aha ikindi gisanga nakoze naratrishije hamantrishije baca baramfata kubaga kandi wewe ni ndabizi ko nawe wabaga urumva hama rero hari umukobwa ya nyantre na yitwa Dorine sinzi yagiye ni bambwiye ati wewe yaradubuye wewe urumva yaradubuye ati burya utagiye urifashisha umuzungu uzodubura turifashisha umuzungu kugira ntuzodubure hari muri geography mbe munaciga geography iherera 6e batangura 6e geography era mu windwi rero geography harimo ibintu byo kubosa je nje kubosa abaje nabyanka kabisa ibintu by'ama definition byuzabumva ngo urumva ngumva biramira moto nyamuko bambwiye ati rero bisaba ko uzurifashisha umushinu ati zozura umuzungu umushinwa imbago ibi ayifisa nk'amazina nk'ijana hewe candagira udupapuro duto burya ndagashira mu ntebe ukazura sokora kuraba rero nagiye kugasukura ndavye kumenya mudamu ariko aradusurveiller ari nawe nagasukura rero ariko arakaraba niwe yatangiye kukaraba imbere ya nagasukura nsanga akarimwo rero nari nkijijwega ndavuga nti ngaha abantu bo muri fraternité bakamenya ko natrishije jewe do muri rizi kuva uwo munsi naciye ndahera ko ntazosubira gutrisha burya hari muri BTM nari narakubita makude ngomba gutrisha ni kuvuga ngo kubera mbona gose ni kuvuga ngo uri hari imbere nagira izo sigu cya ngize gutya burya definition wanditse uri hariya nabanda yibonye yose naceneye kuporo burya no muri exeta natrisha uko burya no muri exeta sinaje navyo kuvuga ncange ndakubaza ngo ako kakabiri ni gute we twicara ngingira gutya gose kandi ndabibosoma ningo urikisha bandi ngezo mbere ngira mukira ni bazaka ivyo bisanga bikuru ikindi gisanga naco ikindi gisanga naco narengeje ko amafaranga ya Minervare kubadusaba nca ndenza kambari 2000 ndengeje ko rero 2000 igihe kimwe umuvyeyi wanje arayabura aya Minervare aho ne namaze kuja kwiga muri privé ayabuze aca avuga turazi ko babirukanye nje nzoza kukuvugira hewe ubwo baburafata utuza kumvugira kandi rero wabatse nta bivyo maresiya nambaza ahubwo bafiko ariko we warenza ko meje nanze ko debire kufiko yarenza ko nka 5000 kwenda ndavyibuka uravyibuka ani aya 2000 rero je niyo ndenza ko je kubera umva je nari nkijije gose fiko ntiyari bwana kizunyange we yari umusani wa cyane yete byari cyo kimwe kubera je nari nkijije basi narenza ko makeya zoza aramfasha ngiye muri ruwanje n'ibikintu ariko fiko yabara y'ikirori ariko niwe yambwiye ati burya rero renza ko kubera umva yabansubye nk'ishure rimwe ati birumvikana we niwarenza ko ntiturenza kamwe ni fresh ndengeje ko Demira caraze nyamunsi avuze ngo nzoza kuvuga cyangwa nto yareka jewe ntibinyandikire muri kane nyene nje nzogenda ataya nzoza ndababwire yuko ntanzoroka kuro kwezi nukundi kwezi ndabona yuko ntazo yaronka cari ca gisokisha urumva nibiki hariho crise waje acaramenye yuko amafaranga ndi hatari yo baturihisha burye baje kumpamagara mu ishure ngo umuvyeyi wawe araguhamagaye burya nace ndamubwira nti genda babwire yuko ari mu kazu kasugumwe kandi afise ikibazo cyo muntu umuvyare ndirekomva yarabura mwijoro umva basha atashe sambira asanga najya misizere libaza kari ivyo bisanga nagize binini nya byaranze amashure yandi ibindi navyo byari bisanzwe
we wari ufise menshi kunsumvya uribuka ko bagufatanya udukete wona dukete bagufatanya mw'ishure wandikira ni n'abahungu reka grand seri wiwe je turazinanye kandi amateka yiwe yarayambwiye okay vuga igisanga cawe ca nyuma sharasa tushe twibandaniriza ikindi igisanga nagize nari gasiziyeme rero kujya ku bintu duheza amagisanga gashatse kugira ngo tugende kuri beach turagenda rero kuri olympique ni mu kanyosha twakoze rero kubigira umusomero yabo twigana tubateka kuri madamu mwagana mutatu by'uruhusha twatwagize examen fasha tugenda rero kuri tubateka kwa madamu ebana turajya inkoni umusomero yakubiswe basi cavuga ati nzozane umuvyeyi wanje dore ko atari kumwe bimwatashe mwana magambo yanje kuri apartment za ngo canda bikabuka ubundi munsi naho papa Ivane yantumye wamaze kubivuga abitwa uko ni benshi ubundi munsi naho papa Ivane acasanga muri salo ntako mbwira acambwira ati sanika yawe interrogation canda yizana sinayizanye nashiye mpindura amanota ahari 5 nashiye ndahashira ivyo yu urahurira amanota gose ahise mukashira nkasenkara oya wasiko nko cyayi nkasi event nkaba narose mushanje yitarina nandika ko Ken's mbaranga yarusha umugongo cara inowe gamira cara voilà icara turabikagura kugira ikamira umvitiro umvitiro ugenda uryamye genda uryamye basezera ugenda uryamye no mutwe ntukuravuga nukuravuga okay mwavyumvise ibisanga genda uryame genda kwa Janete genda urafungura ntaco gutasezeye ngo banze ugenda usezeye wabwire yuko muzosubira abakozi bawe kuzoja kw'ishure ejo vuga n'ubusereza wogo wani nyuma ya kamera sha ariko je nibaza ko ivyo abigira bibona abigira bibona gara abantu batinya kamera yazo mega dipitore babashitseko ngodazo kuvuga okay mwavyumvise tuko turavuga ivyo bibi byagiye biratushikira kandi hariho n'ivyiza byagiye biradushikira ivyiza rero byatangiye kudushikira iciza ca mbere natanguye kugurira kuri kw'ishure rimwe groupe biblique wow ishure ndarivuga oya cyagwe ishure ni ryampemvye naho nagize kwanza yakwigishije yanyigishije kuri gusa bazi amafaranga badusavye naruguriye groupe biblique ikindi kigira kabiri narakiniye ishure kweri nawe mukinyi w'ishure twari twarakina umupira warakinye iki w'ishure nta kintu na kimwe warigiriye naratugiye n'amakonsere y'ishure n'ivyo ivyo nibaza ko ari vyiza navyo narize mu munyeshuri atekereza hariho je nigeze gutanguza turi muri primaire yo kwiruka tufatanya nje nayitanguje mu nyuma iravuma nyine irabaje abanyeshuri bose bakina akona atagaza duskuti mu ishuri ivyo ni ciza wakoze mu ishuri wumvise inzara ukaronka aho wivuna umusaza warakopeshanya muga sinazimba pensi igitumbura ca penti igisukuti ca penti penti ngirari menshi ngirari menshi abarimo 12 naca no guka 40 hambwa cyokoreshe
Nacyo ndakoresheje oya nacyo ndindira yagure nkaca ndayihitana ariko ukuntu abanyeshuri bavuye ku ishuri twe baharara bagahitana ivoka rero uguze nk'ivoka yasengana waba wumva ukaze reka ukacubishira mu mufuko nta cyiza na kimwe arakorera ishuri nta n'umuntu ararisengera ku ishuri nta n'umuntu ararasororera ashonje ku ishuri yo ni benshi ni benshi kumwe murasorora abona ababosi amara muyakurara Maman Lao shijije fulati. Nkorera ku ishuri niko ntekereza. ego icyo cyo ndacemeza kabisa Ndatekereza. uratekereje pe Wera pine kusamara. Pese busy. ndafata barigeze kumbwira ati ngo kwamamaza ngo akina filime ngo rero nawe kuri proclamation ngo uzokina ati amahole yo kugira rwanira umwana yavuye mu mashuri asigaye ari urumogi byambere biranka baguma bamamika ati mvuga barambwira ati n'amajambo n'uyiyumviye bamatwaje utotowarima ubizi kandi n'uwo muzokina n'uzomuha amajambo ati mama aransara ndiyumvira ndagenda mu bagenzi sinadekina mpoze nkore yo guhanura umuntu barabura ibyo bambwira utabwira gufasha ntabwo atari nawe gute telefone sanagira ndagenda nakora kuvuga ibyaha bisanzwe ko ukumva warakoze icitse ahandi nacambwira ndabatambiye kuri proclamation nyene natamba bacangira kujya bagwa kopi ugenda muhira ukayiboroka kujya uzocuza umera nka journaliste uvuga ibintu biriko biraba kuri proclamation uvuga ati waraje gutamba nawe MC vuga rero itambiyo nta mahoro watambiye unavyibushe mama Alex none amateka ya diyera ahereye mu kuvyibuha atari imyaka itatu ihetse ubu vyaraheze ibintu biri muri kahise ok c'est du passé ok twakiye amateka ya Josh Josh amateka afise ni menshi jewe kwanza ni kangahe ni kabiri quatrième nari nagize bari bampamagaye ngo mvuge mbavyita gute kwivuga amazina ukate wari ubivuga neza ndabiboroka nabimenye neza rero sasa fete scolaire kirapfa amafaranga ninde yariye directrice muri batanze amafaranga directrice arayaye aya nta mafaranga twatanze babanza bakaraba kwanza ko kizoba kitabaye nta mafaranga babaka rero ca ndashavura 5e naho ndagenda ngo nje muri fete scolaire natanguye kubateguza bose turiko rero turarepeta flash kirapfa flash ipfuye sanga iyo flash yari iwanje yari afiko cacira muri wanje ko namuke ko flash yewe yapfuye yarabitse ari rubi cashira muri flash yacu shize muri flash yacu ikiranga gusoma camvuga ati none bino bintu nibiki ndayivugiriza kuri bluetooth turagira nyene amarepetition rero imisi y'amarepetition turatuka muke ngarutse sanga bahejeje amarepe canshika nyene nko mu bandi nyene basanzwe amarica gatatu mw'ishure nyene kuri abavuga ngo nyambari mbavuze kakote vyo kuririmba nyambari kurimbira amanota muri exam nyambari yari exam yari exam rero bacambarira ngo ndirimbe nanje kuririmba wapi ijwi ryanje wapi
mitsinja namuharira mesiye jewe n'ukuri ijwi ryanje wapi sinzi no kuririmba acavuga ati none ushaka ucironka 0 canamuharira ariko mesiye nazanye iradiyo notamba bari bazanye iradiyo hari mu ma examen ya nyuma ca ndatamba ndonka 4,5 sur 5 ni edimi kuri katayiguha oya ni kubera ngo ntaririmbye kubera yari musique yaranditse amateka so muravyumva yuko abana bacu bariko barandika amateka agiye atandukanye amateka rero tukeneye ubona yafadika mu buryo n'ishure bashaka ifoto ryawe hajya kw'ishure bakavuga ati uyu munyeshure yarakoze ikintu gikomeye so nico gituma rero twabazaye no munsi kugira babaganirize ijya nyuma imbere yuko baje kw'ishure muri sama bakoze ibintu byinshi bakoreye ama prank menshi bakoze filme data bose barakinyemwo mwaramubonye Nana Diera Joshua Alasa wewe yari yayifatiye mu kiganza rero mwarakoze kubashigikira mwarakoze kubasupportinga n'ubu mubandanye mubashigikira ariko kandi twihanganisha abavyeyi gushaka kuri no mwanya usanga batararonka ibikoresho vy'ishure ibintu vyazimvye bagaba nta menyo ibintu birakomeye nico gituma dusaba abanyeshuri ko baturaba n'ukuri muryohera abavyeyi mwige cane donc ibintu de sacrifice abavyeyi bagira nta kindi kintu aba yumva cyo muryohera atari kubona uwo munyeshu umwana wo uteye imbere wowe warungitse ku ishuri wamenye ku ishuri wabitoye no muneze urumva uribagira yari je naje ndumva nishabu no kurira umenga norera ndiko amafaranga ndiko turagura ibikoresho urumva kubati ninkamara bisibya urumva ukara ibindi bintu bifise nyene ukora mukaca ugati kumwanda murungike ku ishuri rero umuvyeyi yarinze kurungika ku ishuri ni kuneze yawe nuko bakwifuriza ineza wewe nuko aba yifuza nawe umunezero wewe nuko nawe uteye imbere kuko nawe bavuga ati abantu bagira ishari niki umuntu wa mbere atagira ishari iyo uteye imbere umuvyeyi wawe aragira umutwaro yuko umererwa neza cyo bituma abana badukurikirana namwe bw'inyene mwese umunezero wacu ni ukubona success yanyu utera imbere mu mashuri mu bwenge mu byumviro ibintu byose nyene mu gusenga niho natwe tuje turemurugwa n'ibintu n'amasharge yayo naco bari ikintu kizimye gutukumva nta kibazo umwana wanje akatera imbere nta kibazo umwana kugira kugogwera umwana atari karatera imbere biraruhisha sana uwo mumenga umva nyene ico tubasaba no kumenya nkaza muramwese mwabaye wa mbere oya umwana yobu wa mbere nko muri kino gice kiza cyo muri cyo ku Noel urabona umwana wanje Diera hamwe yobu wa mbere vraiment oya Diera ni nshaka wa mbere kubera Diera baye wa mbere okay so mwarakoze rero kudukurikirana mugire fo turabahezagiye nyene musengera abana banyu kandi mubitwararike ubura umuvyeyi utazi ng'umwana ngo yigahe cyangwa deyate ngo bayimace ntibayimaye n'abavyeyi twikubita agashi dukurikirana amashuri y'abana kandi atakoze deyate ukamukubita abavyeyi bakira baradukubita ico gituma twagira nubwo muga abubu utupfa kuvuga ntitubakoze kw'intoki abana yatse turabakubita tucishamo tubatikura urabona nka Joshua aragishe gukubita kubera bafise ibitama vyoroshe sasa mwakoze kudukurikirana mugire ibihe vyiza mubandanye kandi mudusengera natwe Solution Family dufise ibikorwa byinshi tugoshaka kubaha ariko kandi tubibutsa yuko hariho akantu nababwiye hariho context irenze muri iyi minsi sana hariho context irenze iyo context rero yitwa seka nawe ni kuvuga ngo iyo context seka nawe ivure ingora 99 hari himwe bataratora neza ariko muri laboratoire bako barabigerageza barabi nayo niko yojamwe ni kuvuga ngo babandi babadamu canke abigeme baribwa bagwara ama infection babandi nyene bumva bamerewe nabi mu gihe ode nibiki no kumva wiyanse birahera mu gihe wakoresheje iyo context seka nawe ariko ikirenze sico gusa no kubera ko muri seka nawe
hariyo na rengete ni kuva ni bwa butambara bumota ushiye gukoresha mu guhanagura imashini, mu guhanagura umwana, mu guhanagura amaboko, mu kwihanagura ahantu hose ugeze muri systeme. Harimo amazi meza y'isuku amota neza afise nayo umuti ushiye kwica ama microbe atandukanye. Babandi baja mu bubaro ugasanga ahantu abantu bose bari uciye ukoresha ukakihanagura fresh usanga atacuri kuraba. Nubwo ijya rengete nayo iri ku giciro ciza ajya muri seka nawe, ariko sivyo gusa hariyo na pampers iri kirandika amateka. Ijya pampers rero yoyo nakaje karamana akaje karasara, no kuvuga ngo ijya pampers ya seka nawe hariho nininya niya indi chakindi chikigra, hariho na moyenne, hariho na gasimol simoni bwa bubebe kuvuga babandi babya bubebe no munsi higeje ne nakikiro kimwe nako munsi umwe nyene. No kuvuga ngo ijya seka nawe munyaruke aho muri ko murabona yuko aho dukorera twashitseho ni nimero ushaka kwakura. Ego murahawe ikaze muri seka nawe, kandi ikintu cyose ugura turakura ku mafaranga 500 yo gufasha aboro, abafungwa, abantu nikora n'imfuvyi n'abapfakazi. Ariko rero mama hari isabuni yitwa Tiena. No kuvuga ngo ni isabuni ifise izina ry'umudamu. Tiena ni ya mazina y'abana bariko baravuka. Sinzi ko muri ko murabona ko abana bariko baravuka babasa neza. Sinzi ko mumaze kubona abana turiko turavyara, muri ko muravyara. Tiena rero no kuvuga ngo ni ikintu ciza, donc ikintu kirenze. Iyo sabuni Tiena iciza cyayo no kubera ko ikura ikintu cyose cyananiranye. No kuvuga ngo ukaba ufise ikintu cyananiranye, ikigomvyi, amakara, babandi dukora ubuzi bugoye usanga turi munsi y'imiduga nibiki, ugomba kimpuzu zawe zera zigasubira kuba zipya, ukoresha omo ya Tiena. No kuvuga ngo nayone irahari. Sivyo gusa Tiena no kubera ko iramota, kandi wayimesesheje ukayishira muri garde-robe ntugira ubwo burashe gusanga n'impuzu yigoroye kubera ijya Tiena nayo ifise ikindi kintu kirenze igendana. Usanga impuzu yagorotse kandi yari ifise imipfunyunyu. Tiena niyo iteye ubwoba gose. No kuvuga ngo nayo nishaka nimero zacu wozisanga ngari kandi tukorera muri ville muri galerie yitwa iriho ni haje imbere ya Star Time. Ariko kandi ndababwire ko muri Solution Couple dufise amahigwe turanaryohe cyane kuba twararose mu kazana Fiko aheruka kuronka umusheri. Rero murakoze cyane. Bye bye, thank you.